muri WhatsApp today tuzaganira ku kintu gikomeye cyane. Ikintu gikomeye wanashaka twese zogiterera ko ibintu bitandukanye bigeraza kuvuga ukwiwe nanje azavuga ukwiwanje kandi maybe turaza gukura mu icigwa ndetse nabaza kutwumviriza baza guterera mbega birakunda yuko urukundo ruvamwo ubugenzi like yemvuze ko urukundo ruvamwo ubugenzi Jacobi urukundo gihabaye iki kare utarabandanya nyene ntibanda basbanzohetse ntibishoboka of course navuze yene abaze ati urukundo urashobora kuvamwo ubugenzi utanaheza kandi birashoboka atapa niyo mpamvu wawe yemvuze ati okay like how okay ndagisegura gute urukundo ruraheze simugera uheze ko bicoboza kuba bagenzi mu nyuma no ntibibaho birakunda ntibibaho uretse igituma bitabaho umuntu mwakundanye icyambere cyo wibuke ko mwahuye mukundana mwahuye muri aba bagenzi aho rero iyo umuntu mutanguye gukundana hari ibintu byinshi musangira byinshi cyane bya bindi bidasa n'ivy'abagenzi birenze ubugenzi donc hariho ibyo mukorana birengeye wa mugenzi wowe mushobora gukorana rero iyo bimaze guhera urukundo rwanyu rumaze guhera biragora cyane ko musubira kuba abagenzi kubera ko imimenyerano mwari mufitaniye yari irengeje ubugenzi so ucumengo rero hagati yanyu wewe n'uwo mugenzi wawe muhindutse abagenzi mwarabasheri ubwa mbere ucumengo harimo akantu kagasuzuguro kuko kera mwararonderana kenshi kera mwaratelefonana umwanya ku wundi kera mwarahura waramubwira ati ndagukeneye akabara bangutse ariko umugenzi urafise uburenganzira bwo kumubwira ati muno no mwanya nta mwanya afise rero muri ico gihe umwe biraza ku novuga ati apart kurume ku ruhande rumwe birashaka kumujena akabona yuko mengo nta kibanza gihari rero ubugenzi buragoye kuboneka inyuma yuko muhebanye mbega uzovuga wewe umushiki gatoyi naho umushiki gatoyi gicavuze ariko ndaza kandi kuza kugaruka gatoyi nongere nihindukize ugaruka ariko nurazogaruka iwanje niwe ndabizi uyu unye yavuze ko idakunda we nawe ubukaza gukunda kandi cabagara hose reka nanje ngaruke impamvu ubugenzi bubandanya inyuma y'urukundo reka nanje nze nababwira impamvu bikunda navuga yuko jewe nemeza yuko ubugenzi bwobandanya inyuma y'urukundo kandi bigakunda ati gute nokubera yuko bizoterwa n'imitima ibiri umwe abafise jewe nabanze yuko bino bintu vyaheze ariko nkavuga ati reka tugire ubugenzi nubwo twatandukanye wowe ukagenda ugakundana n'uwundi yaje agenda akundana n'uwundi muri ico gihe ntituvyita nubwo tuvyita ugenda mu ex zije ex tubishira ku ruhande tukavyitwa ubugenzi ubute mutima yacu dushiyemo tutigeze dukundana ariko icuko twe twakundanye nikiza kuhava kandi bimwe bavuga ngo azoca gusuzugura umubwiye ngo amubonane ntavyemere egari ntazovyemere ko ntimukundana mugo murabagenzi ariko banzu urindire kushaka kuvuga oya nikubera yuko muri ico gihe wowe umuhamagaye sometimes azogira ibintu mukeneye ko ubibone birumvikana kuko n'umugenzi wawe kandi umugenzi wawe ucane akomeye cyane kurusha abandi bagenzi bose bafite no mugenzi w'umugumyabanga kuri wewe wamugenza bitse vyishi kuri wewe itondera kubwire oya gute heza ntituguciremo uwo mugenzi rero we mwanze mukundana ubwo bugenzi bwawe hagushobora gusanga hari ibindi bintu apare y'urukundo mwakora bafite apana vyo kugira vyo kwiteza imbere ubuzima busanzwe uko murateza imbere bisanzwe afata apare yuko muswitizanya mu rukundo mwarakorana ibindi bintu kabute ibindi bintu ntibihagarare ngo nuko twakoze break up ntidushobokanye mu rukundo mugo muri vi isanzwe turashobokanye tuza kubandanya na dukorana ama project na karorero ndakwereka nk'ubukeke
urashobora kuvuga ati je keke niba tudoje kwandanyazanye mu rukundo ijya business twatanguye gukora reka tuyibandanye nuko mu rukundo tunaniranwe mu bijanye no kurunda amafaranga hitwananirana reka twibandanirize be urazi ico biswe imbaraga z'urukundo nagwe story ro sasa uri kuwatanga akarorero uzotanga keke na je twe tuzohebana ngaho nyene udutera umukoshi urazi imbaraga z'urukundo imbaraga z'urukundo zirashobora gutuma na etage mwubakanye muhishira hasi yose ikamanyuka yose igahera nagwakaroro kafi gwicuvuze mwubatse mu myaka 10 kubera urukundo rusambutse murashobora kuyimanya gumomura yose ndagwera karwana shaka hafi umumenyereza wa Man City ibintu biko yatuma Man City gisubira inyuma no rukundo divorce umugore bamusa divorce ati je ntamwe ukima mu manzi biki icyo bituma no mubwiye asubira inyuma n'ibindi sipasuka umukinyi yitwa Kai Walker wa Man City nyene yagiye muri Mirase nanye ko ari kwera umugore yamubwiye ati turapaswa hagati byo bisi mabisi ku ruhande so which means ivyo mwahuriye ko cyo mugize biragoye okay jani ngico mvuze je mwavuze mwese sindafu ariko urazi ko je ntayi bwaheze wewe waheje je mugize wanje uko bitahura je nanje waza kunganira mu kaya sivyo bo ingene bimeze mpere kwaza kuri Trezor kumushikira gatoya gusa Trezor afise rezo gatoya mugabo kugira bisiguye jewe ntiyanconvince ofete kwereka yo sasa ndakwivyo kuvuga ahubwo mfasha kwikonvenka ndagufashira sasa ofete hariho igihe muheba n'umuntu mwavuganye reka duhebane bivanye rezo yica nkiriya apana ngo mwahebanye ko yagufashe umucitinga biva ofete kugira ngo mushaka kubona muyaga ubugenzi bubandanye nuko hari impamvu yatumye muhebana impamvu ikaba impamvu yo gucitingwa aho vreba n'ivyoshoboka nimwe bavuga ati imbaraga z'urukundo ica zikura ngaho nuko mufise imiliyadi murabibomora n'ivyo mukavyonona kubera rwa rukundo rwaye rwaza ariko mugiye muhebanye example ya hafi Bernice wowe ugira mariage urakuze dufate ufise 25 umuniga wacu nafise 27 nta mbere so gira mariage we namwe bakuri budget cyagira mariage byamavye bayise tukwakoga guca bafise 25 hagati ya 25 na 30 ivyo itumva nizo break up nyinshi zigezweho mu bantu bafite iyo myaka rero kwa mukuru na Trezor atamye so gira mariage umwe ati sheri wani kuje ndagukunda kandi cyane ariko shashe nukubana newe nta buryo nturirondeza nta urashika bizogenda gute je me barandembe cyo gira mariage je naho mbayeho nabi shaka kugira mariage mugaca Trezor cyayicaka savuga ngo Jevre mu mutwe akavuga ati nukuri mavyambwira umushi wanje birumvikana sizogira mariage cyo nk'ijya yeje kacigira mukaca muvuga mu Trezor sasa rero nta kundi ukaronka undi mutima kwitaho murakunda nta kibazo nta yindi shwafi dogo je nta bizoga mariage bunye cyangwa yejo cyafise 10 imbere yanje nke 5 wena ukaze 5 ngo ni uzona ni hatari muri yo cyo game breakinze muri yo sasi ugeze buzobandanya umvise sasa mu breakinze ivyo ka jene navyumviriye nanje no kutayivuze nabona ko mubizi Ona so rero mico gego wakoze kuvyumvira so mico gero yo break up yuko onye iroshe ko mu Ubugenzi iyo ni etape ya mbere etape ya kabiri ni izama distance nizo nabonye ko n'abandi bantu benshi mayibonyemo zo muhagiye hanze nawe uri mu Burundi mu ndaje mukundana hageze igihe nkabona ati Jevre makuza hanze bizofa binashobotse nanje ugaruka mu Burundi cyatse imyaka nka 10 muri ico gihe mucamuga ati mucamuhana ngo gasha nta kundi atugire mucamuhana na permission tegenda bikundira undi nta ndabizi ni wobaho utabona umukobwa wewe apara je noba kuvuga je rero uri kubwira uwo muhu bipanye na friendship muri mfutanye ico gihe kuvuga ati je biginda muzi bige turakunda yege ofete okay je rubambo ndamuzi je rubambo ndamuzi sivyo ati je rubambo ndamuzi rubambo ntiyobaho atabona umukobwa je unanje ubwanje nkikiri mu Burundi rubambo amaze de jour yabatangiye kumena ibanga ndagushaka ingo ndagukumbuye iki niki tinesha maze tuwaza tutabona tuvuge yuko nyene rubambo bonye aharatekereje avuga ati je narindiriye naribise sheri wanje yaragiye cyo kavuga ati rero rubambo ko bimeze ukunye rubambo ni wironderera ubundi rabizi ntiwobaho kandi nanje sinobaho urabizi ariko muri ico gihe sorry aho nyawa banze ngamo ico gihe mugiye muhebanye uzi neza yuko muvanye kubera yuko atokwihanganira muri ico gihe bashaka gurira urukundo twavuga ati n'ubundi ujama simuamini ahubwo ico navuze ni kivuga uti je ndi hanze ni example ryo twagiye Serbia ni example
typique ntanze gusa bisanzwe bagiye mu bihugu dufata ibihugu bigoye batuma prido 10 atari impapuro zo gusohoka igihugu we nawe uri ngaha cyese gushikariye imyaka 10 muzoyirindira ntibibaho muri ico gihe mugiye muhebanye muca muvugana ati natwe ko tubona bitazoshoboka vamye tubihagarike so muri ico gihe rero shaka utahure yuko muri ico gihe muhebanye iyo nzira atari uko utamwizeye kuko nimba uvuga ati rubamba wenda kubona wewe kabisa we ndugu yangu wese kwamini bico gihe aho muhebanye kabisa ntana yamba so rero umva bivanye nge muhebanye niko n'ubugenzi buzobandanya ofite urazi yuko ico gihe muhebanye utamwizera ahubwo yuko ubugenzi bushobora kuhaguma ngo avuga ati nubwo je ntakwizera utamwizera deja wari umwizeye mu rukundo umwizera gute no ntakira mukunda nyumviriza neza nanje umviriza kuko ukunda uramwizera je no kwizera mu rukundo aho ufite impamvu ndenda kwizera niko kiriya gihe wankenera wabona jewe ufite kiya kiya wakenera umuntu akubafu wabona jewe ne muri ico gihe nanje ntabantu ico gihe je nakwizera turi kumwe ati ndakwizera jeje nyene nkeneye uraza kumbona mugabo muri ico gihe tutari ko ati okay ne mu gihe kiya gihe wankeneramwo ukandonga ubuke unkeneye ubunande muri ico gihe kubera ko atawundi hari ubona sinumva yuko umenga uriho wewe sinumva ko ushobora kubaho rubambo utambona utagize rero byiza ironderera ubudaho usavuga tuzobana tuvugana nta birenze nazoza kuduhure bisanzwe umugabo urumva yuko wari rondereye ubundi gusa ntaguciriye gusa ndabwira igituma je namamagara kuri iki kintu ko ubugenzi budakurikira kuko hariho igihe ucuja muri indi couple sivyo muri indi relation muri ico gihe igituma ubugenzi kenshi bukunda guca buhagarara birategwa n'umupartenaire office uti gute umupartenaire kuko iyo ukunda umuntu amugize ukuri amuga ati life yiwawe iyo utabaye ingyaje ukamuga ati je nakundanye nakundanye na Sandra twarahebanye erere ya mbere ubukoze muzima niyo wayi mubwiza gukora mukunda cyangwa mwizera bimugumamwe umunsi mwashwasha bikwibutsa uko biri kose urukundo n'impumyi kwanza kwanza mugumunsi yahumurutse nandi ndo ndabikubwira atakwibutsa bya nivyo samubwira uko biri kose urukundo n'impumyi uti gute uza kwisanga wonyene uri kurivuga amateka yawe atana yakubajije ndabeshe wosi jewe umukunzi uramubwira oya uze gusanga ubwawe ntumubwira byose ariko uzogaruka ko mugabo ahubwo tuyatika hangere aho nayishaka ucome ya coco siguciriyemo ucubandana nta nuko mvuga nti iyo rero ujya mugenzi wawe agutelefone akaba yarabitse ko ari umu ex wawe mwama mu nduru mundu amukuvugisha nkande kandi ari umu ex wawe wamubwiye no wamubwirira iki umubwirira urukundo niki tuzabisubira mu yenda ko ikintu kimwe nani Bernice na Trésor yenda ko ikintu kimwe urukundo of course wana umunsi afise buzaciyemo privacy cyangwa kunyegeza ibintu by'iwawe mu rukundo birakenewe cyane gose kwa yuko birafasha cyane yuko afata ataza kuba mu kwihibura kwa hagati umwe cyangwa uyundi yaje kabiri naco burya kubesha mu rukundo birakine niyo mpamvu amavuga ati rukundo rubesha kubesha mu rukundo like kesha abantu babesha baza kubesha niwo wemera gusumba ujya kubwiza ukuri so rero kunyegeza utuntu twiwa no kubesha ubuzima bwawe bwa kugira ngo ukingira urukundo rwa habwo niho urukunda nyarukurukundo ko je ndagukunda gukingira so rero iyo nindi sijo zoyizako gusa mu gicumi ya coco igicumi ya coco gusa rezo abasaha okay mu kurangiza je ko tiwanje ngende ndangiza cyo ya coco kabisa navuze kuri side yuko ushaka gukunda mugiye mwahebanye neza ariko kandi indi side nawe burya navyo si vyiza bujya mu Rwanda yamugira ama relation n'umuntu mwahe mu Rwanda yamugira byaye nimwe hora mugira nyene kuko uvyumve neza Chabernaise uzi yuko mwabaneje ubugenzi mu ex wawe buri deep nyene uve turacamwemera reka mwese muracemera mwahebanye kumva zuko maybe hariho masiko sasa mwe muteko murahuriramwo soit byamwe vya mariage soit vya distance cyangwa kiniki mugasora mugahura bimwe mwakora bya bindi nyene kawaida nimba mwarasomana muzosomana kandi niba mwararyamana muzoryamana kandi niba mwaraterurana muzoterurana kandi buryo bafa bwose mwakora muzoguma mubukora même si bezo rero kugira ngo vyirinde nk'impanuro kugira wirinde nawe protéger relation ugiyemo canke ivyo ugiyemo biza upfuma si ubwabwenzi ntibuveho cyane gose ko nyangiza mukenera mu bindi canke imbuza busanzwe mugabo mu bupunguzi nzo kwice relation yawe urakoze cyane